twese rero tubone ko dusangiye umwasi umwe CNDD-FDD ni umuntu wese atubuza yuko twobana amahoro ni umuntu wese atubuza yuko twogira CNDD-FDD rero uno munsi niyibazwa ivy'igihugu nibe hejuru y'ubwo buntu bwose jodibye bwose hanyuma irondere ko abarundi boba mu mpetso imwe aribwo Burundi. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse, we are back. Mu ndwi ziheze twaravuze kuri uyu mushinga nawe Gabriel Rufyiri ku batabyumvise kumbure muja kurondera iyo video, ariko cari ikiganiro caciye kuri X aho abantu batatu notama Pacifique Ninahazwe, Chauvino Mugwengezo na Pierre Claver Mbonimpa bagiriza Rufyiri ko ashobora kuba yarabacengetera, ariko nsubiyemo gatoya, ariko Pacifique ntabwo yamudomye kwizina, abo bandi babiri nibo bamuvuze. Akora ivideo kuri ivyo. Ibi byose ndabivuze nshatse kuvuga iki, kimwe wambagiye uti umenya gute ukorera iperereza. Uyo muntu muravye mu bindi byose ni umuntu vy'ukuri bintavuga bibangamiye ubutegetsi bw'u Burundi, ariko igihugu ciwe nyamukuru ntabwo kijanye n'ivyo bintu akunze kuvuga, ahubwo kijanye ugusuma amakuru. Jewe ntajyanye none ko norisha umuntu twari kumwe kuri aeroport naciye ndamuvuga ndababwira nti jewe ntiwajanye kuri aeroport ni Rufyiri twajanye, rero nagomba mbaze yuko uwo muntu Pacifique nawe bajanye muri za ambassade za hehe yoba ari Rufyiri. Ego vraiment naciye kure uwo muntu ni Rufyiri, s'il vous plaît. Bon, mu gifaransa hariho umugani wa cyangwa kino dimo consent, no kuvuga haraze ikumbura indwi zingahe ataco abivuze ko abantu bagaca bagira bati yaramuhaye, mu kinyarwanda no kuvuga icyaha cyaramwagiriye burundu. Ariko kandi mu kirundi naho tukavuga duti ururimi gumwe rukamwa ifyufyu, nubwo atari umwe twafata ko yari umwe kubera novuga ko bari basangiye ikiyago. Une partie nibaza mu bintu by'ubucamanza bafita la partie, shobora kuba ari umuntu umwe cyangwa abantu benshi, ariko nitwumvize l'autre partie, urundi ruhande ariko rwa Gabriel Rufyiri. Kuri jewe yagize neza kwicecekera kenshi na kenshi, bona ubwo najya nkunze gukorera amakomende nkazanzamuka, iyo ufise don gift yo kwicecekera kenshi na kenshi la nuit porte conseil. Iyo usinziriye ukavyuka usanga ukuvuza ibintu bitari cyo kimwe no kuvuga mu bushuhe. Ico ni kimwe. Ikindi hari ibintu vya polemique vya social media usanga n'ubundi nabwo uvuga nta vyinshi bihindura, ariko vyo ndaja kubishika ko muri conclusion. Ariko kandi kubera uri mu leader ufite abantu benshi bagukurikira bakwizeye, biravyiza kusohoka ukavuga uti this is ukujewe niko ndabibona. Rero yagize neza gusohoka kunyeguruka gukoresha interview kuco gumenga nta interview nyinshi bwakore. Ikibazo rero yameze nk'ucadressa, bamaze nk'ukimubaza indirectement uyu mushinga nahe nibaza yitwa Gabriel twara YouTube channel bita Umukubito. Rero mushaka kuraba video yose iri kuri Umukubito YouTube channel. Hanyuma ico kibazo bagiye kukimubaza bageze ku nota ugumere nka 50, umunota 53 n'amasegonda 13 niho nahagaze agiye kumubaza ikibazo, niho nja guhera arico kikura gishinga wogenda directement. Ibindi naje ntavyo numvise kubera umwanya urangwa na gensimba bwiza kuza ndahashitse aho hantu, ndavuze kubera nabonye bitoroshe kuhashika, we ukiyumviririza mu gihe je hari kihe no simba ikintu mu vyo yavuze kuko birashoboka. Bo nivyo nashaka kuvuga nk'intangamarara, reka rero tumwumvirize hanyuma mugire ico mubivuzeko. Twarabonye mu minsi heze ku mbuga ngurukanabumenyi bamwe mu bahoze muharanira ivyicaro vya politiki bandika amajambo yo kubacyoza. Ku bwanyu mwarayabonye, mwayakiriye gute? Jewe nakubwiye kuri uwo mwanya ivyo taco ndabivuga. N'imvo nyinshi zituma umuntu avuga ibica nkavuga biriya n'umwanya uyu canke uriya. Igihe yabivuze uraba imvo ibi yatumye abivuga, mbe yabivuze
kubera iki mu mwanya uyu kubera imvo iyi jewe rero nabikubwiye turafise ikibazo cha crise de valeur n'ubu ndagusubiriyemo na crise ya leadership muri societe burundaise arico gituma tugomba kurondera gutora inyishu z'ibibazo biba bihari igihe ivyo bibazo bidatoye inyishu n'ibindi ejo bazobivuga n'ibindi ejo bizoza kuko burya umuntu ari mu mahanga nabivuze n'ubundi abisubiyemo burya jewe ndavyo narafunzwe naragiye mu mpimba keshi ndafungwa keshi ndahunga keshi mu mpimba iyo wowe ufunzwe mufunzwe muri babiri jewe ndafise abantu nkurikirana babiri bari mu mpimba simvuga amazina yabo mugabo umwe yafunzwe yagirizwa ngo yatutse abahutu avuga ibintu kandi umuntu akomeye nta zina ryiwe mvuga kandi ari mu bantu ndiko ndafasha hariho n'uwundi rero yafunzwe avuga yuko abatutsi aribo bamumereye nabi aribo bamereye nabi ubwoko bwabo kandi basubirije ndabafasha uko ari babiri jewe nama mbonye ngiye kubaraba mu mpimba je mbona bahuze mbona arabagenzi mugabo nk'ubu hamwe wogira umwe muri bo areka ubundi akagumayo je navuye ko nafunze abo bantu babiri je mbona bahuza kandi mbona baganira kandi je ndabafasha bose hariho nawe nageze kubwira nari nyagiye muri Canada ntibijya je naka ntibijya je ndi mu bantu bariko baramufasha kweli ngo yo ngo nakora ashobora kumufasha bigakura akumva ko mbega ivyo bintu ni Ibirego nibara kumutemera jewe nk'umuntu yafunzwe ndazi ububabare bw'umuntu yafunzwe cyangwa afunzwe iyo rero hagize umwe mu bantu umafunzwe bahunze bahuje dossier agaca afungurwa arababara cyane aca yumva ko ngo boguma bari mwiyo circulating bose bo kumbura ikibazo ajya kugishika ko tube patient kimwe gusa numva ni ibintu byo gufungwa bose naze ko yafunzwe Dore mu Burundi gupfungwa ni droit de passage nta muntu numwe mu Burundi adapfungwa niko numva bivuga ngo ni shure sinzu nigize kubwira ngo ni shure avuga nti yaba yari shure mu Burundi tuba dufite ama prix Nobel menshi kuko buri muntu wese arapfungwa pour n'importe quoi ntabwo ari shure abantu benshi izi traumatisme bazikura mu bintu byo gupfungwa byo kwirukanga byo kunyagwa n'ibindi cyo tumona ibintu bigena nabi kumva rero yarafunzwe biteye abantu bose baca mu gasho numva menga iyo mpimba c'est pas sinzi bwo bwotezwe Burundi butayisone hanyuma ikindi kandi kijanye nico bamwe bafungirwa ibyaha bikomakomeye umuntu bibaho gatoka abahutu uwo bagomba kumufunga kabisa burundu mais je vais passer muganuza ari cyane bize kitoroshye ngo yafunze ko yatutse abahutu wa mugabo wewe ushaka gutuka abahutu gute okay. By the way abanyarwanda bakora bavuga iyo mvuze ngo umuhutu mututsi ivyo sinuvuge tuma abarundi n'abanyarwanda mutinya kwivuga kubera murazi ko muri circo buhari no mu boko buticana hanze muri za Zambia nta bantu tuma bicana ugiye bavuga ndi mabutundu banje nico kibazo kwanza bakoze bwa mbere muzoge muri Zambia kandi n'abantu beza ba Zambia no mukumuntu abazi umuntu babanye nabo so ibintu byo gutinya kubivuga nuko tuzi ko twicanye uvuze ko umuhutu cyo ngo tubwira abatutsi wishe uvuze ngo umututsi tubwira abatutsi mugabo ugimuntu kabwira ndi yakuruma yakuteta muri South Africa uyakuruma kwajira umuzuru yateta umukora easy pretty easy nta muntu mvikinya bamwise ubwoko yiyitirira nubwo ngo so ubwoko ni clan social it doesn't even matter puruvike ukiyitira ukacishirako kiba cyagufasha kujya abantu biyita sepa abasaperi muri Congo uri umusaperi that's it cyo kigufata wakiyitiriye ikibi nuko kandi baca gukarakteriza n'icyo ukora anyway icyo va passer nabwo gusa icyo cyaha cyo gutuka umuhutu cyangwa umututsi ari cyagikomeye cyane kuri jewe icya gatatu uyu mugabo afasha abantu bari mu maprison umukozi Gabriel ku kivi afise Oricom arongoye kandi kenshi umuntu araseruka sinuvuga ngo hari abandi nkuze kubona baseruka
muri diaspora afise ikintu gikomeye cyane nyama ngo ari mboneza mu mboneza akongera akaba n'umuntu novuga akora nka diplomasi ufunzwe niba mufunguza ibintu nk'ivyo hanze cyangwa ukene gutaha akongera akagira na mission prison mission. Good job wari ku kivi ndamutahuye. Bon nivyo nsamyemwo rien d'important nta kintu ndumva gikomeye yavuze ko gusa ndashima ko ariko yerekana ko ubutungane bw'i Burundi bukeneye ihugurwa nko twama tubivuga nivyo byuko abantu babiri bafungiwe dossier imwe hanyuma umwe akari kugwa kumbore undi ataranaburanwa navyumva biba biteye isoni ari navyo wanashaka abantu benshi numvise ngo ni tactique bakoresha muri documentation aho bafunga umuntu umwe w'umu innocent mugabo akorera BCR canke ubusi BCR yes not bureau spécial d'urgence akorera iyo SNR hanyuma bagaca bafungana n'undi donc umu innocent akavuga n'undi muntu bagiriza bafite icyo bamwagiriza kugira ngo amudori yazaratanga raporo canke ibintu nk'ivyo umva ivyo byose c'est tricky ni climat de suspicion amareta y'agahotoro ashira mu bantu kugira ngo ntihagire uzana n'uwundi kugira ngo na changement ntishoboke granted. Bon kugeza ubu nivyo natoyemo reka akomeze twumve ibintu bivuga ko abantu baboshwe abantu bari mu gasho babatraumatize abantu bari hanze bibatera iki c'est pas sindaje mu gasho sinzi ko bigenda ariko reka akomeze. Nico gituma ngerageza kwishira mu kibanza cabo nkavuga nti erega umuntu ari mu kibazo iki arababara akavuga n'ivyo peut-être atovuze. Nico gituma jewe ngerageza kwishira mu kibanza c'umuntu ariko aravuga ibicanke biriya nkaraba avuga none nk'ubuje wambonye nagize iyo courage yo gutaha numva yoreka kubabara gute je ndabitahura mugabo nkavuga nti turondere nyabu nyishu zibazo igihugu gifise mugabo ntitugume turaba abantu uyu nuriya kuko ugiye ndafise ibintu byinshi bijya bintu bivuga mugabo no mwanya nifata cyane bivuga kuko ntirisha bizana inyishu y'ibibazo dufise birengeye umuntu birengeye abantu birengeye ibi nivyo bibazo ndakubwiye meje kukubarira nti iyo umuntu je nk'umuntu yafunzwe inshuro nyinshi n'umuntu yaze kwicwa inshuro nyinshi n'umuntu yahunze kenshi kuko burya iyo umuntu ahunze ntavuga bivana na strategy zumwe canke z'uwundi hari igihe bivuga hari igihe itavuga bivanye n'intuze abantu rero ingene tumeze tushaka yuko tugira ini position radicale jewe Rufyiri sindi mu bantu bagira de position radicale ndaniriza situation nkaraba nkavuga nti mw'iki gihe ntegerezwa kuvuga gutya nkabwira ibivanye n'ubundi ndabwira nkaraba n'ingene ahinga kuko jewe ico nipfuza au final c'est le résultat c'est la cohésion sociale nipfuza ko igihugu c'u Burundi naho ndi hose abantu bobana amahoro c'est ça mon objectif abantu bose bandaba bambona bazorabe kuva nitangura undabe ahomba ingene nakuze nkiri umunyeshuri niga nipfuza ko hoba la paix sociale hagati y'abantu n'abandi je nico nipfuza je ndavyibuka nari nkiri muto je natumwe n'umuntu muto cyane umwana muto si kuko nari mu myaka 22 gutyo mugabo navuga nti kubera iki abantu baguma barondera kuryana aho gukuza nkumva rero noguma mparanira uko kuntu guhuza iyo rero ugiye guhuza abantu babiri uyo muntu ugiye guhuza umwe akabona yuko umengo hari umuntu avuga ati naka jewe nobona ko yashitse hasi jewe siyo ntumbero yanjye je nifuza. Okay, sinzi ko hari icyo mwege muri gusama ariko nuko yataye yavuze ko ataco aja kuvyishura ko niyo baza kubwo uburenganzira bwiwe na cyane cyane ibintu bya social media sico kimwe na cyo no kwita court of law ntabwo ari sentare ikibazo kibajije ucishura ushatse ivyo nibisanzwe pe je nk'umuntu w'umuri libertarian ntabwo no mukura ijambo mu kanwa ashobora kuvuga ivyo yishakiye kuri iki aho naco no mwagiriza
gusa ico no kwita excuses izo kuvuga ngo jewe narapfunzwe kenshi ahubwo ivyo bice bigira suspicion we wapfunzwe kenshi bakakurekura uhaye bakurekura kumbura wabwiye kuraba abandi narahunze again uri nk'umu SNR guhunga ukaja muri Tanzania mu Rwanda muri Congo mu Bubiligi kumviriza ivyo izindi mpunzi ziriko zoravuga izo c'est très normal ntabwo cyo kweza ko wahunze bo nahatswe kwicwa ico naco yenetse questionable tunibuka kwanza ko hariho nyambari Ernest yishwe mwarakorana kandi nibaza yuko yara mu vice ntabwo ngo ni wagomba gupfa kameme ntabwo genda umuntu agifuriza urupfu abantu mwaje avuga ko wahatswe kwicwa ahubwo abandi barishwe ivuga uti je barigeze kunyica aho twari kuvuga ati okay uyu mugabo kabisa bigeze kwica nta kuntu baba baramukoresha nyuma kamwica so ivyo ako nifa ntago ugomba kwisigura sinumva ari gituma kwanza babirandira ko naho woba uri doublage biramaze akanakaza abantu bakora so what bon et surtout utari doublage dufate assassin uri wa muntu ugenda kuvuga uti ba Pacifique bariko barimvira ibi imfashanyo mu Bubiligi giye guhagarara ako nakazi je novuga ko kari clean uba wambaye cravate utabufise umupanga mu kuboko so I don't know niko genda vyumva double agent non triple agent prouve ko tica abantu ukazuzana intelligence sakazi bose bokora mugona akazi kara abantu bakora so courage yo gutaha encore une fois sinze ko batahuka kenshi ari courage canke ko ariko habari safety abantu ntibaje hanze ko ara coward canke bareka gutaha ko ara coward arabatinya baje hanze kubera bafise ubwoba ubuzima bwabo kandi bakareka guhunga kubera batibaza ko icabahungije caheze canke kubera nk'abenshi bafise nk'imitahe bavuga ati bon je nta kuntu ja gucikira mu mpimba kandi ndahantu nubwo atari heza mugabo ni degemvya. Bon, ivyo barashobora kukesitiona donc ivyo ko we kumbure ataki kwagiriza canke ko ubona ko situation yahindutse babona ko itarahinduka urumva ko en fait wahinduye position radicale ni vyiza naje sinkunda ntufise position radicale mugabo kandi iyo udafise position radicale ntuje mu bantu bafise position radicale ntushobora kuvuga ngo jewe ngo mparanira amahoro ugaca ujiwe sinkunda non violence ugaca utanguza ujoininga rebellion ukunda non violence ijya mu myerekano isanzwe andika ama petition igisha abantu n'importe quoi but violence mugabo ntuvuga ngo jewe ngo nkunda ngo non violence mugabo ngo nagiye muri rebellion cyo gihe umva cyo gati we waje gukora iki muri twebwe so utari mu radical ntujoininga ama group radical kukurumva icyo gihe sinzi ko bacha kwita niyo nyine wabaye double non radical and radical hari abantu benshi babasenyeri b'abapastori batabana ibintu ko bigenda neza n'abasendede wanashaka abana ibintu ko bitagenda neza mugabo atajoininze ijya myigaragambyo kubera bavuga ati bon twebwe ntitushaka kuba radical nyine nko kubivuze ntabwo ngo biyekanye bari ba radical bashaka kuvuga il faut prendre ta position utaradical ntujoininga abaradiko ko baca bakwinuba mu nyuma kuko nibo baye clair avec tes intentions. Bon nico novuga kugeza aha bureka dukomeze twumvirize ko abantu bose babana amahoro nifuza ko abantu bose babana amahoro niyo ntumbero yanje nibwo buzima mugabo si ngomba ngo naka ciwe nakamvuze nabi ciwe nkabazi yuko ivyo ariko aravuga atakwe na kumwe kurimwo akwabodare kuza kwisigura kuza kugira no je mbona ko haba hari ikibazo kikwiye gutora umuti nico gituma igihambaye sera cohesion nico gituma numvise ikintu sica nihuta kuvuga ndaraba nkanariza nkagira kuko nk'umuntu avuze ikintu akavuga ati yo ujya muntu ari ndamuzi inyuma akabivuga inyuma y'imyaka 14 ncagerageza kushira dasa place mbega kubera iki muri 2015 ndibuka narigeze kwandika urwandiko rukomeye umuntu atwarira amashinga amateka ico gihe niwe yari umuvugizi w'umugambwe ico gihe yavuga ngo nigira ngo muhuza kubera ndababwiye nti abantu barabe ingene buhuza bumvikane baje hamwe barabe batora umuti w'ibibazo je nabivuze dini maniere honnête sincère mugabo byahavuye bihinduka mu bibazo kubera ububwiye abantu ngo nakayumvikane n'ubundi bavugane mugabo n'ubu nakubesha
inyishu y'ibibazo abantu babiri baba basangiye bapfa nuko bavugana. Atakuvugana menya yuko nivyo ingufu zirashobora gutriyomfa, zirashobora gutsinda uno mwanya. Mugabo jewe ndi convaincu yuko kuganira, kuvugana, kuyaga iyo abantu badahuza jewe namafata ko ari wo muti. Mugabe gituma uyu canke uri badashobora kuvugana cyangwa baganire. Jewe mu bintu narahiye mu buzima, jewe ndiko ndavuga je nka Rufyiri, murumva ko ncanga ivy'ubutunzi, nkacanga ivy'imibano, nkacanga ibi, nkacanga biriya, nkacanga ivy'ubutungane. Nuko mu Burundi habaye ibintu byinshi cyane, hari ibintu byinshi. Mugabo n'ubu ndabisubiyemo, inzira ni imwe, nuko yibereye yaze hagati y'abantu bavukana. Nta yindi nyishu nimwe ko naho mushirana no kuganira mukaraba ivyo mudahuriza kuvuga bitorera umuti. Jewe nico gituma Rufyiri singira umwasi, je n'ai pas d'ennemi. Kandi ico gituma navuze jewe Rufyiri naho hamwe no mara iminota 2 nkashiramo umuntu ngo ndamwara, Imana izoshima amagara mveho naco zobahinereyeho. Sinshobora kumva ko noshobora kwanka umuntu, ntibishoboka. Aho hantu naramaze kuhakira kera. Je n'ai pas d'ennemi mu buzima. Nico gituma ata muntu n'uje ntashobora kuvugisha, nawe bashobora kunyica nzi ko agomba kunyica, je ndamuvugisha. Uno munsi rero nakari umwasi wawe, menya ko l'ennemi d'aujourd'hui pourrait être l'ami de demain. Ico ni kintu gikomeye abantu bagomba kugira, kuko burya nabivuze warafunzwe. Urumva je hari bihe nafungwa mu bihe biri particulier, aho abantu imigwi 3 5 bavugana n'ubundi mugabo gaca bahura bari hamwe bose. Abantu bahunze gaca usanga abantu batigera bavugana bahura. Jewe ndibuka ndabaha akarorero nk'abantu bahunze twahuriye mu biri baragira ama declaration sur moi, mugabo gaca tuhurira hamwe mu buhungiro turi kumwe. Kubera iki? Kubera ibihe bihibindi. Ntagire umuntu azova avuga nabi kubera situation. Ejo urashobora kwirotura usanga uyu muntu uriko uragira ari we ari umugenzi wawe. Bon, sinzi ko yacu mukamurana wamwe navyishije ndiko ndavanamo. Ya numva ari ku preachinga, c'est pas bon, ntavyo ndiko ndahuriramo. Guhuza abantu ni vyiza mugabo be open about it. Ugomba guhuza abantu be open. Nk'ubuje nkuze kuvuga ngo ndi ndiko ndikorana hamwe no ndiko ndakorera c'est pas Frodebu canke Pacifique canke Kagame, no ndi njyajya. No vuga kumbure muri politique umuntu ntiyerura ngo avuga ko ivyo biko biragenda, mugabo bagufashe wari kurakorera iki, mugabo wavuze ngo urumuhuza ugakora dimu bito ukerekana ishusho y'ivyo utari kurakora ico gihe umeze nk'udakoze ivyo wiyemeje. Mugabo amarezi ma politique kuva n'amanyanga, ariko ntabwo wari muri politique, wari muri société civile. Bon, c'est pas c'est uri komwe kugwanya ibiturire, mugabo uco gihe ujya nk'igiturire cyaho gacu ubona umuntu ari gituruka mufasha, ico gihe umva ibintu uri kubabwira abantu sivyo uri kurakora. Anyway, ivyo buhuza, so I open about it. Vuga uti jewe Gabriel Rufyiri ndi umuntu ndi hagati na hagati pour une raison AEB. Ndabona harimwo imigambwe n'amashira hamwe ari guhana leta, reka nje hagati. Fair enough. Genre wa muganwa kwanza rampa video sindashira ngaha. Nkunze kuvuga ko ukivuga ati twe mwebwe twe ntiturimwo muri ivyo vyagiye biraba, turagati na gatwo bahuza. Mubaye bamutabemera nakazi kacu, mugabo omwe barafashe position ko bari hagati na hagati, kaico gihe birafasha abantu komenya aha hagaze. Voilà. Accusation ya ntuze yambona impano vuzimengira irakomerwa ntayikurikiranye neza. Ikindi icuvuze ni ciza, ibibazo birahari. Hari ibibazo kandi ashima ko ibibazo ubishira kuri leta mu sanzu. Jewe ndeka kubesha, ibibazo vyinshi bija kuri leta. Iyo leta yitango ni leta mvyeyi, wewe uri umuvyeyi uci ufata iyo analogy, abana iyo bariko barajyana kenshi na kenshi hatukwa umuvyeyi. Kandi kenshi na kenshi n'umuvyeyi agomba gutaha ati bane banje ngo twicare turabe izi njyano tuzihagarike. Hagize n'umwana yivumbura agasohoka irembo, abantu bose mufise abana, ntucugira ngo nikigende kigwe hariya ngo nabo n'ubundi ni cyamugere kizova kiyerera.
uragenda uti mwananje vyagenze gute ndiko ndafata leta kucyo ku mazina yiyitirira mwananje kubera ki wirukanga ngo twumvikane ni mukuru yagushavuje ukeneye ipantaro mukabiganira hariho abana usanga baratanye isuka n'ikigazuzo ariko nta muntu atomwana atagerageje rero ndumva ko leta ifise ako kamaro ibisigaye padenemi ni bimwe bavuga ngo muri politique ni padenemi ni des intérêts sinzi ko ari verti avo de juge ni vyo je nta bindi numvise ndiko ndavanamo ariko ndamureka komeze kugira numvise ko kumbure hari ikindi kintu gikomeye twahava tuvanamo twese rero tubone ko dusangiye umwasi umwe ni umuntu wese atubuza yuko twobana amahoro CNDD-FDD muvuga uwo mwasi tugoma kumudoma ku rutoki umuntu wese atubuza yuko twogira CNDD-FDD rero iyo munsi niyibazwa good job nibe hejuru y'ubwo buntu bwose jodibye bwose hanyuma irondere ko abarundi boba mu mpetso imwe aribwo Burundi jewe nico kintu numva nibwo butumwa notanga inyuma y'imyaka 20 harabaye ibintu byinshi jewe rero mvuga nti ondwayivuriwe twese tumenye umwasi dufise uwariwe ko ari inzara tumenye umwasi dufise ko ari uwo muntu agomba kwigugira ko ivy'igihugu wenyene ari watuma ibintu bica bishobora kumera nabi twaribonye muri kahise twarabibonye mu mateka y'ibihugu ibi na biriya ibihugu bigira stabilité mwibi na biriya nuko biba byadopse gushira imbere ineza benshi voilà ndumva aguma avuga muri yo angle kombure abantu muramumenyereye Gabriel Rufyiri ico novuga gusa ibi ariko araheza ko ni très important ikibazo kinini kiri muri CNDD-FDD kiri muri leta mu bisanzwe kubera en premier lieu ariyo ikireye mu situation yo gupfunga abantu bavana inzigo canke bakavanayo ugusonza hanyuma abantu bashonje economic mu abantu igihugu kirakenya abantu baca kuri ibintu by'amafoto kugira ngo bashobore kwibeshaho kuko kenshi na kenshi urana kujya ngo utabeshe ntagaburira umwana iyo ni principe y'abarundi ahandi urashobora kugaburira abantu utabeshe donc abantu baca kora du n'importe quoi kugira bagaburira abana harimo byo kugambanira harimo byo kwica byo kwiba n'ibindi mu bumva iyo situation ni leta iri kwikreya bon byo guhunga sans doute ane bahunze kenshi babahunze leta ko nta bantu bari gutera Burundi ngo bahunze abatanzania cyangwa abanyarwanda cyangwa bazerwa baduteye donc bahunga leta niyo gomba gushiraho un climat stable yavuze ikintu ca stabilité kuri jewe numva umenga ico twama tugihuriza ko nico no tuguma dusemerera yavuze ko hoba ntiyavuze opening ibiganiro mugavuze ko abantu badahuza bagomba kuganira kumvikana ni navyo ko anavyo Fortune Gaeta Zongo ari we rapporteur spécial wa Nations Unies mu Burundi yavuze kubijyana n'agatekazi na muntu ko hakwiye kuba dialogue inclusif niyo adjective yakoresheje abantu bose bakavugana bakagera feuille de route bon mfise amakengo ko ntabarundi twumvikana ikintu tugishire mu ngiro bice bisoma tuguma turi hahandi ariko antuka nta wundi abona ingene situation yo kwidebloka. Bon, donc on one hand mu ruhande rumwe je mbona ko ntaco yishuye ku ma accusation ku byo bamwagirije muga ku rundi ruhande ni ibintu bavuga ku ma social media ku buryo atari ngomba ngo avyadressinge kandi atari muri sentare ubwo ahisemwo kuba reserve nibaza ko ari vyiza gusumvya kuguma bateranira imiragwe ntaho vyoshika hanyuma abantu c'est à eux de décider aho bamuplaça confiance bamuha n'ibindi bomwizera muri ivyo urumva ni discussion ya buri muntu kubisigaye yes bon ikindi cyatuma kumbure atona birandira ko iki kintu nkuko nako ndavuga ntabwo ari muri sentare ujya sentare hari ibintu bita the court of the mob donc abantu canke cause of opinion twe tukadesatu nakane mwiza abari muri sentare ikicakira kwagira canke ikikwagire ukaba umwere mugabo muri opinion z'abantu ushobora kuguma ufise icaha canke utagifise nige wagikoze cyangwa ugifise kandi utagikoze cyane akote yarakwejeje ni issue of trust. It's not ntabwo ari issue ya reality, ni issue of trust. No kuvuga iki rero
ashobora kwisigura n'ubundi ntitumwemere ashoboye kuvugisha ukuri bon tukavuga ko atavugisha ukuri nk'ivyo donc it's an issue of trust kenshi na kenshi iyo ibaye broken it's hard to repair ndumva atana akamaro ko kuvuga menshi kuko n'ubundi nibaza ko trust abamwe bazomutrustinga abandi ntazomutrustinga regardless what he say ivyo avuga vyose mu gihe ajya amajambo yamaze gusohoka n'uva atashobora kuyasubiza inyuma. Ikindi si vyiza kuba maximum vy'ama polemique yavuze uko he said they said nawe achatangura kuvuga ivyo ntuzo yamubwiye canke yamukoreye ataje ahantu bari ubufu ibintu sepa dame bagiye kuramutsa tuzanga tugiye mu bintu vyagwasira tutosohokamo. Alors je kuri ivyo nuvumenga ntacyo nomwakiza kandi kwagumagaruka yuko leta mfite ari ibintu vyinshi kuye gukora. Wumvije video yose hari abantu ngo je selectif na selecting kwera ntiwogera video isaha niki ugira ama commentaire wacuzumana amasaha 5 na YouTube ntinabikunda. Ariko ico nshaka kuvuga numva je umenga ya ushobora kumumviriza kuva mu ntabushika mu ntozo nibaza ko vyinshi wasanga mumvikanye gusumvya ivyo mutumvikanye ko none uhagaze ahubwo vyinshi wasanga mumvikanye ko kiretse waraje gusa urondera gocha reka numva avuga kuri bijya ku byo twagomba kuraba turavyititre. Alors uraba disappointed mugabo kuri iyo curiosity wari ufise ariko kubisigaje n'uvumenga yarengeye deba yayidugije hejuru gusumva juste kuja mu ma he said they say he said who said what nivyo kwakizanya n'ama polemique. Bon cyane batabino kongerako c'est à vous de juger. Buge munsi meza tuzosubira. Bye bye.